Kuri no 21 ruheshi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ipikipiki canke moto mu gifaransa. Basabose Barthélemy Prince arongoye ishirahamwe ry'abanyonga amapikipiki manini ari ryo Burundi Power Bikers aramenyesha ico uwo munsi usigura kuri bo. Uyu munsi kuri twebwe naho twebwe twavuga ko tutaratera imbere, twavuga ko tutaronka abadufata mu mugongo ku buryo ngira dushobora kuryoherwa ngo twifatikanye n'abandi bari mu bandi makungu. Uyu munsi kuri twebwe n'umunsi mwiza cyane utwibutsa imoto ya sport kubera byaguye ku munsi wa mbere w'akazi, byaguye ko dushobora kugira balade ngo dutembere, ariko nibaza ko tuzobigira ku wa gatandatu muri weekend. Abo bahurikiye mwishirahamwe y'abanyonga amapikipiki manini barafise n'ico basaba mu ntumbero yo gutuma iryo shirahamwe ritera imbere. Je no saba, murabona nk'ubu akakanya tumaze ngaha, murabona aba bantu bari ngaha ingene bangana. No saba yuko ibintu nka bibiri, no saba ababishoboye kudufata mu mugongo, nimba ari ukuntu dushobora kuronka amapikipiki. Urabona hari abantu babikunda mbwa atapikipiki bafise, kandi bashobora kuronka uburyo bwo kuyigura bakabura uburyo bwo kuzideduana, bakadufasha exoneration ku buryo ipikipiki ishika umuntu wese akumva ko ishoboye gushika ku mafaranga makeyi ku buryo nawe ayigendesha. Tukagira ko dusaba ko leta yodufasha mu mugongo, yodufata mu mugongo kugira natwe dutera imbere, tugire amahiganwa akomakomeye, duserukira amakungu ku buryo nejo muri muzotumva twagiye mu Busuwisi, twagiye guhiganwa n'abandi, kuko natwe ubuhinga turabufise, ariko kenshi ubumenyi nibwo buriko buratera busubira inyuma. Tukongera dusaba icyanyuma, naye navuze muravye uyu mwanya tumaze ngaha abantu bahari, yuko leta ishobora kudufata tugategura igikorwa cyo guteza imbere igihugu nk'ibikorwa rusangi, bakadutumira ahantu abene gihugu babonye ipikipiki baranezerwa cyane. Akazi turashobora gukora mu mwanya mutoyi kagahera, kandi abantu baje gushungera tukahatsa ipikipiki tugasubira inyuma. Ishirahamwe Burundi Power Bikers rihurikiyemwo abanyonga amapikipiki manini rikaba ryemerewe gukorera ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2020.